mu myaka umaze yose iyo umaze urahiye yuko wemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, mbega weho nibagenzura bagashira ku munzane bazosanga umaze iki? Waramaze. None ko imbere ya ya ntebe nzohagararayo, nzoba njanye iminyago ndayihereze Yesu, uzojana iki? Mu myaka umaze byo kurigenzura nawe usubiza ubwenge bwawe inyuma, guhera urya munsi wakijijwe gushika kuri uyu munsi wosa n'ubihagarika ho nyene naho udapfuye, akarondera ica abantu bazosigara bakuvuga n'igiki, wobona iki? Daniel aramusobanura ngo naho wabimenye, naho wamenye ibyo byose, ariko baharuye imyaka umaze bayishira kuyihereza, kuko ntaco yamaze muri iyo myaka yose. Hoba hari abazosigara bavuga ngo ariko ngo nakayara umukiriso. Yesu abaza abigisha mwumva bavuga ko ndinde, ngo none mweho igihe tumaranye twagendanye mweho mubona ndinde? None mu myaka umaze, imyaka tumaze ubu uwo duharurira wobu wakangahe? Naho wamenye ibyo byose ariko ntiwigeze wicisha bugufi. Berushaza byaramunaniye, ntiyigera yicisha bugufi ngo ahe Imana icubahiro, yigira uko agomba, afata n'ibintu byo mu ngoro y'umwami Imana habishira mu ngoro z'ibigirwamana byiwe, hari nantaza nawe yishira hejuru, Imana karayirya. Raba ubuzima bwawe ukuri kugenda guhera ca gihe wabatirijwe, raba ibikorwa byawe uhereye ca gihe wabibonye uko ico wamariye Imana, mbega guhera ca gihe gushika ubu Imana yo kuvuga gute? Imana yo bibona gute? Imana irabyumva gute? Inkuru zosiga inyuma isa gute? Ntundabe wewe, raba iwawe gusa, ni wirabe, irabe wimenye, utunganye ibisigaye bidatunganye, ugorore ibyagoramye, ushire ku murongo ibyo Satani yasanzaje, wubaka ibyo Satani yabomoye. Uyu ni umwanya wacu, kuko umwami ageze ku rugi, kuko ibyavuzwe byose ibyo Yesu yatangaje ntibiri kure yacu. Hari ibyo tubonesha amaso yacu, hari ibyo dukoza ku intoki zacu, hari ibyo twumvisha amatwi yacu, hari ibyo twiyumvira mu bwenge. Rantomenia. Ego raba mu myaka yose umaze, mu gihe cyose tumaze, ufise inkuru iyihe uzosiga inyuma yawe? Ibyo wakoze nibiki? Icibutso cawe cyo mu by'agakiza nigiki? Yesu atugire neza. Ongere turamukanye. Yesu ashimwe cyane. Nshaye ko Aroni niyo mazina yanjye, kandi iryo zina nshaye ko nije naryiyise ko abavyeyi bari baranyise banshaye ko Aro. Hanyuma nitwa gutyo mu madosiye yanje yose, byangombwa amapasiporo n'ibiki byose ninshaye. Urumva niryo niyise nuko nyene. Wanyita banshaye ko, wanyita nshaye ko, byose nditaba sabwe. Naho rero izina ryanje ryavuye. Ikindi kandi mfise ururimi rwitwa Icyarameya. Icyarameya ni mukusanyiko w'indimi nyinshi zigiye ziteraterana hakavamwo urundi rurimi. Nakuriye mu Rwanda, ngira amahirwe kuko nari ngiye mpejeje kwiga amashuri tekinike nayize ahitwa Inyabigina Imakamba. Birashika ko harabo babahazi. Nshitseyo ngira umugisha wo guca mbona akazi, ndigisha, nize mu Gifaransa, mva nigisha mu Gifaransa nta kibazo. Bashize aho batoya, babana bacu barakuze, tugomba ko biga mu Kinyarwanda. Kwa kundi rero bapomba ipine y'ikinga, niko nipombye mu Kinyarwanda kugira nshobore gusuma. Yesu nashimwe. Ubwo rero Ikinyarwanda kirinjira, nkimazemo imyaka 40, naho ndari jenyene nta wundi murundi hari. Ubu rero simvuga Ikirundi, simvuga Ikinyarwanda. Aha mu Burundi mvuga Ikinyarwanda. Nashika mu Rwanda batoya, wewe uri umurundi, murihangana, ikirimi cyanye ni imvange yindi. Yesu nashi. Mu gitabo ca Danieli igice ca 5, igice ca 5 turahera ku murongo waco wa mbere. Nari nateguye kwisomera amajambo 4 yonyene, hanyuma nza gusanga ntitwovyumvikana neza. Amajambo 4 yonyene y'umurongo wa 15, meni tekeri ufarisi. None ninsoma ivyo byonyene ho ntibintwara igihe kuja kubisi. Turahera ku murongo wa mbere. Berushaza abona intoke zandika ku
ku gisika c'inzu. Umwami Berushaza arondeza amazimano menshi, atumira abaganwa biwe igihumbi, nawe yuhira igiturire ari imbere yabo. Maze Berushaza ahimvye igiturire, ahamagaza ibintu by'imbombovu by'izahabu n'ifeza ibyo Nebukadineza yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami n'abaganwa biwe n'abamikazi biwe n'injoreke ziwe z'intoni babinyweremo. Nuko bazana ibyo bintu by'izahabu byari byaranyazwe mu rusengero mu ngoro y'Imana i Yerusalemu, maze umwami n'abaganwa biwe n'abamikazi biwe n'injoreke ziwe z'intoni babinyweramwo, banywa ibiturire, bahimbaza imana z'izahabu n'iz'ifeza n'iz'imiringa n'iz'ibyuma n'iz'ibiti n'iz'amabuye. Buno nyene haboneka intoki z'umuntu zandika ku gihome cy'igisika mu ngoro y'umwami, ahahanganye n'igiterekwa kw'amatara. Umwami abona icyo gihimba cy'igikonjo candi, maze mu nyonga h'umwami harahindurira, ibyiyumviro byiwe bimuhagarika umutima, ingingo z'amatako yiwe ziradohoka, amava arakomangana. Umwami ahamagara n'ijwi rirenga ngo bamuzanire abapfumu n'abakarudaya n'abamenyi. Umwami abarira abo banyabwenge b'i Babuloni ati ushobora kunsomera iyo nyandiko akambarira uko isobanurwa, arambikwa impuzu z'inyambarabami n'umugufu w'izahabu mu izosi, kandi azoba uwa gatatu mu bakuru baganza igihugu. Maze abanyabwenge bose b'umwami baca barinjira, ariko birabananira gusoma iyo nyandiko no kumenyesha umwami uko isobanura. Maze umwami Berushaza aranduka umutima, mu nyonga hiwe harahindurira, abaganwa biwe bagihumura. Maze umugabekazi yumvise amajambo y'umwami n'abaganwa biwe, yinjira mu nzu y'amazimano, aravuga ati mugenzi nyaguhoraho, ntacu uhagarika umutima ngo mu nyonga hawe hahindurire, kuko mu gihugu cawe hari umuntu harimwe impwemu z'Imana zera, kandi ku ngoma ya so umuco no gutahura n'ubwenge buhwanye n'ubwenge bw'izo mana byabonetse muri we. Kandi so umwami Nebukadineza, umwami so yakubyaye, yamugize umukuru w'abanyamareba n'abapfumu n'abakarudaya n'abamenyi, kuko muri uwo muntu Daniyeli uw'umwami yise Beruteshaza habonetsemo ubwenge bw'agahebuza no kumenya no gutahura no gusobanura inzozi no kumenya amajambo ahiritswe. Yabaye gasobanuzi kibisobanye. Enda rero nibahamagare Daniyeli nawe aravuga uko bisobanura. Nuko Daniyeli bamurengukana imbere y'umwami. Umwami abaza Daniyeli ati mbega ni wewe Daniyeli wo mu banyagano b'Abayuda umwami data yanyaziye i Buyuda? Numvise bakuvuga ngo impwemu z'Imana ziri muri wewe, kandi ngo umuco no gutahura n'ubwenge bw'agahebuza bikubonekamwo. Kandi bari bamaze kunzanira abanyabwenge b'abapfumu kugira ngo bansobanurire iyo nyandiko, bamenyeshe uko isobanurwa, ariko ntibashoboye kuvuga uko bisobanurwa. Ariko numvise weho kushobora gusobanura ibintu kandi kuri gasobanuze kibisobanye. Nuko rero niwashobora kunsomera iyo nyandiko no kumenyesha uko isobanurwa, urambikwa impuzu z'inyambarabami n'umugufu w'izahabu mu izosi, kandi uzoba uwa gatatu mu bakuru baganza igihugu. Daniyeli yishura umwami ati ingabire zawe ntuzigumanire, kandi impera zawe ntuzihe uwundi. Ariko ndasomera umwami iyo nyandiko ndamumenyesha uko isobanurwa. Zirikana mugenzi, Imana isumba byose yahaye so Nebukadineza ubwami n'ubukuru n'ubwiza n'igitinyiro, kandi kubw'ubukuru yamuhaye amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bahindira agashitsi imbere yiwe, bakamutinya. Yica uwagombye kwica, agakiza uwagombye gukiza, yashira hejuru uwagombye, agacisha bugufi uwagombye. Ariko yisize hejuru, yikomantaje umutima bimuteye gukoresha ubugabo, ataramurwa ku ngoma, kandi bamwaka icubahiro ciwe. Nuko yirukanwa mu bantu, umutima wiwe uhindurwa nk'uw'ibikoko, aba hamwe n'indogobe z'inyeshamba, arisha nk'inka, kandi umubiri wiwe utondwa ko n'urume ruva mu kirere, gushitsaho yamenyeye kwisumba byose ari yiganza ubwami bw'abantu, ikabwimikamwo uwigomba wese. Ariko nawe Berushaza umwana wiwe
ntiwicishe bugufi mu mutima wawe naho waruzi ibyo byose, ariko winantaje ku mwami nyenijuru, uzanirwa ibintu byo mu ngoro yiwe kugira ngo wewe n'abaganwa bawe n'abamikazi bawe n'inshoreke zawe z'intoni mu binyweremwo ibiturire, maze uhimbaza imana z'ifeza n'iz'izahabu n'iz'imiringa n'iz'ibyuma n'iz'ibiti n'iz'amabuye zidashobora kubona canke kumva canke kumenya, ariko imana rurema ifise impwemu zawe mu kuboko kwayo, ari yigabi inzira zawe zose, ntiwayihaye icubahiro. Maze ico gihimba c'igikonjo kirarungikwa kivuye kuri yo, iyo nyandiko irandikwa, kandi inyandiko yanditswe niyi: mene mene tekeri ufarisini. Kandi uko ibyo bisobanurwa nuku: mene risobanurwa ngo imana iharuye imyaka umaze uri ku ngoma, iyishize ku iherezo. Tekeri risobanurwa ngo wagezwe ku munzane basanga ntushitse. Peresi risobanurwa ngo ubwami bwawe buragabanganywe buhawe abamedi n'abaperesi. Maze Berushaza agera ko bambika Daniyeli impuzu z'inyambarabami n'umugufu w'izahabu mu izosi, kandi ko bamamaza ko azoba uwa gatatu mu bakuru baganza igihugu. Maze muri iryo joro nyene Berushaza umwami w'Ubukarudaya aricwa. Ubwo bwami buhabwa Dariyo umumedi, yari amaze imyaka nka 62 y'amavuko. Imana idufashe. Cyitwa kugaruka kwa Yesu Kristo. Twaravuze ko ububyemera nabyemere, ubutabyemera nabireke n'uburenganzira bwiwe, ariko vyasha byapfuba Yesu azogaruka. Wabyemera utabyemera Yesu azogaruka, kuko dufise intahe dushinga ko Yesu azogaruka. Twagiye tubona bagiye baguma mu myanya, barimwo Yobu, nawe nkuko yagezwe gapimwa, nkuko bapimye uyu Berushaza, nawe yarapimwe yaragezwe ashyirwa ku munzane, ariko Yobu aguma mu mwanya wiwe. Tuvugana yuko harya kugezwa canke gupimwa si icago kiba kiguteye, ika ni Imana ibigomba kukuduza bigushire hejuru. Hari agatabo k'umukozi w'Imana nasomye, uhora abantu iyo ahuye n'amageragezwa atakatakamba, ngira ngo ubugaragwa kabumara arondera aho asengera ngo Imana imutabare. Uwo muri Bibiliya nawe n'uwitwa Hezekiya yararwaye, Imana imutuma kumuvugishwa ngo mubwire atunganye ibyo mu rugo rwiwe kuko indwara arwaye ntazoyiki, ngo mubwire atunganye ibyo mu rugo rwiwe kuko ntazokira. Ngo ahindukirira inyuma, ngo arasenga aratakamba, ngo ariko Mana yo mwijuru, ngo ariko wowe ko nahora njya mu nzu yawe ngo n'umutima ugutunganiye, ngo none ubu nimva zosubira kwinjira mu ngoro yawe. Imana igarura wa muvugishwa yari yatumye, ngira ngo ni Yesaya, ngo genda umubarire ngo basi ndamwongereye imyaka 15. Sinzi ko mwasomye iherezo ryiwe ribi ku muryango. Yagize iherezo ribi. Harya Imana ugomba kuja hejuru, nta musirikare numwe ahabwa ipete atabaje gukora ya myimenyerezo ya gisirikare. Ntibikunda kugira ngo bakongere ko akanyenyeri kamwe, hariho ahantu bawaciye kugira ngo bakuduze uvaho wari, hariho ikintu bawakoze. N'Imana nuko nyene ntipfa kukugira uko we ubyumva, itagiza higucisha. Hanyuma Yobu yagumye mu mwanya wiwe, ahejeje ipimwa ryiwe, yatejwe iyindi ntambwe, araduzwa hejuru. Ibintu byiwe Imana ibigwiza kabiri. Abana bo ntiyabagwije kabiri, ariko yagaruriwe nk'ababandi nyene, ariko beza ngo ata muntu numwe yigeze asa nawe mu mwisi bico gihe bose. Bari beza gose abakobwa biwe batatu. Yari afise abahungu 7 n'abakobwa 3, yongera byara abandi bahungu 7 nyene n'abakobwa 3, ariko ngo beza cyane. Iramuduza. Yesu nashimwe kuko yagezwe, aboneka kwashitse. Uyu mwami Berushaza nawe yaragezwe ngo aboneka kwadashitse. Hanyuma
baharuye ngo igihe ciwe amaze ku ngoma. Hariya mu gitabo c'ibyo ku ngoma muzobona bavuga iby'abami b'Abayuda n'Abisirayeli, hari akajambo baza bavuga ngo uwowe akora bibi byinshi imbere y'Uhoraho. Uwe yakoze ibibi byinshi imbere y'Imana. Berushaza nawe ngo baharuye imyaka umaze n'igihe umaze ku ngoma, babona bakwiriye kugishyira ku iherezo kuko ntaco wamaze, ntaco wakoze. Umwami Nebukadineza yisize hejuru yigira kadashoboka. Ngira ngo muribuka ko yabwiye Shadrake na Meshaki na Abedunego, arababarira ngo none nimudasenga iki kigirwamana nahagaritse, Imana ibankiza ikabankura mu maboko niyi. Niko we ubwiwe yavuze ngo niyihe ibankura mu maboko. Aho ni mu gice cya gatatu. Mu gice cya kane yaravuze ngo yibereye ku nzu yiwe yo hejuru, ngo aratambagira araraba ngo ngiyi Babuloni niyubakiye kugira ngo icyubahiro canje kidubu. Imana ngo ibibonye iraraka, iramukubita, imurungika mu ishyamba kuza kurishana n'ibikoko byo mu ishyamba, akarishana n'inka. Amara y'imyaka ngira ngo n'indwi yamazeyo, ngo kugeza aho yagarukiye amaze kumenya ko Imana ishobora byose. Uyu musiguzi Daniyeli yaravuze ngo naho wamenye ibyo byose, ukabiraba n'amaso yawe kuko yari so, ukabyumva n'amatwi yawe ukumva uko amerewe mu ishyamba kandi yari so, wewe ukamenya n'impamvu zatumye ajya mu ishyamba, ariko ushitse ku bwami ntiwigeze weho umuruta ngo utere ikirenge mu c'abakunda Imana n'abakorera Imana, weho ngo ukora ibyiza imbere y'Imana. Yakoresheje ijambo rivuga ngo ariko weho warinantaje wishira hejuru. So yateye Yerusalemu, anyaga ibintu byose byo mu ngoro y'Imana, byose arabizana abashyira mu ngoro z'ibigirwamana byiwe. Nawe aho kubyubaha nk'ibintu byavuye mu ngoro y'Imana, urabyakira, uza kubinywesha wewe n'inshoreke zawe n'abagore bawe n'abatoni bawe n'abandi, kandi muhimbaza ibyo bigirwamana by'ibiti n'amabuye, bifise amaso ntibirore, bifise amatwi ntibyumve, bifite akanwa ntibivuge, ariko Imana Data wa twese wo mu ijuru nturakayiha icubahiro, nahari yifise inzira zawe zose mu kuboko kwayo. Wapimwe uboneka kudashitse, none imyaka yawe isizwe ku iherezo. Washizwe ku munzani uboneka kudashitse, none ubwami bwawe tubuhaye abandi. Yesu natugirire neza. Niyumviriye iri jambo mene tekeri farisi, none n'ururimi uruhe ndondereraho nagomba kuronderera, bakaza barambwira ngo ibyo byanditse muri Daniyeli igice kiniki, ndibambwira urwo ari, mbona rurananiye. Mbaza umukozi w'Imana ati ngira ngo gishobora kuba ari Carameya. None ngira ngo n'ururimi rwo mu ijuru, none babandi bavuga indimi zitamenyekana, mene tekeri farisi n'uhora haravuze ngo wapimwe ntiwashika, ngira ngo n'ururimi rwo mu ijuru simbizi. Daniel araza arabisobanura, amenyesha umwami ibyo ari byo biramenyekana. Kubera yuko twavuze ibyo kugaruka kwa Yesu, dusoma amajambo ya Matayo 24 arimwe ibimenyetso bizoranga kwagomba kugaruka, yuko hazumvikana impuha z'intambara bazivuga hirya no hino ku isi, yuko ihanga rizotera irindi hanga, bwoko bugatera ubundi bwoko, abantu bagatera abandi bwoko bantu, yuko kubera ubugarariji buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba. Ibyo byose twarabisomye ngaha, tubona ngo none harya icoba gisigaye ni giki. Hari aho nasomye ngira ngo ni muri Tesalonike ngo aho bazoba bavuga ngo n'amahoro niho umwana w'umuntu azohera ko azi. Ngira ngo nico gisigaye, ko nta mahoro ku isi. Mu gihe bazota, sinzi nambara amahoro mu Bisirayeli, sinzi nimbara amahoro ku isi yose, azoba ari amahoro hehe. Yesu atugirire neza. Mvuga yuko abantu bananiye Imana kugeza aho yagiye igerageza ibaha babarongora, nabo bakabananira, igeza no kuri Yesu Kristo nawe baramunanira ndetse baranamwica, hanyuma asiga mpwemu yera. Ubu turi mu gihe cyo kunyinyurana na mpwemu yera.
ni wasigaye. Tuvugana kandi ko nta yindi generasiyo hirya izoza, kuko Yesu we yaragiye. Mpemu yera nawe nagenda, abazoba bemeye azogenda batwaye. Yesu nashimye. Ni mpemu yera wenyine asigaye arongoye ishengero ry'Imana, niyava mw'isi azogenda ritwaye irya zoba yabonye. Niwe w'igihe cacu, iki gihe turimo. Bivuga ngo Yesu naho ataraboneka ariko ashobora kuba ari hafi. Iganuke nazanye ry'uyu munsi, namye mvuga ngo Matayo na Mariko bamye babwira abigishwa ngo bandika ibyo Yesu yavuze ngo mwame mugavye, mu Kinyarwanda bakavuga ngo mube maso, biradukwiriye. Iganuke nuko nawe uba maso, natwe tukaba maso, namba dufise impamvu. Kuko impamvu zacu ziratandukanye. Impamvu zacu ziratandukanye. Gute? Abandi bashaka kuba Pastor Aroni. Erega ndi Pastor Aroni haraho naciye. Barawupfa kuhashika. Ka ntibipfa kukorohera. No kurwana bararwana mwishengero. Bapfa ko baba pastori cyangwa bari. Ibitugenza si bimwe. Abandi bafise ibindi bibagenza ntavyo nzi. Hari n'abagenda ngo kuko yirwariye indwara yanse gukira bazonsengere nkire, nibamara kumusengera yigire ntiyakira. Ariko hari abaje bafise urugendo ruja mw'ijuru. Yesu nashimwe. Abo rero nibo nazaniye iganuke ngo mwame mugavye. Niwabona ibigushitse ko bigushikiriye, niwarwara ukivuza ukabona utari kurakira, niwadandaza ugahomba ukabona bitaje imbere ahubwo bije inyuma, urashiraho kabaza. None ibi nibiki? Birashika ko ari Imana igomba kukuduza. Witonde, iyi igombye irahora. Ndivuye umengo n'umwanditsi wa Zaburi ya 50 yarabivuze ngo ibyo barabikora nk'inumira. Yigombye irahora. Abasiguzi ngira ngo baramfasha barabizi. Ushobora kubaza Bibiliya ico uzovuga ikinumira. Tukarinda tuza mu rusengero ataco wabonye, ugategura n'ubwenge wize mu ishuri. Ariko Bibiliya yahoze. Umwe yavuze ati wa Mana dusenga ugahora kandi utabuze ijambo. Na ifise ijambo ariko iranuma ndivu, ukarwara ndivu, ugapfusha ndivu. Harya hari ikirondera, uratekereza witonde. Mu myaka umaze yose, iyo umaze urahiye yuko wemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, mbega weho nibagenzura bagashira ku munzane bazosanga umaze iki? Waramazi. None ko imbere ya yantebe nzohagararayo, nzoba njanye iminyago ndayihereze Yesu, uzojana iki? Nasomye inkuru twa Doruka canke Tabita, ngira ngo ni byakozwe n'intumwa. Amaze gupfa, abandi bapfakazi barira berekana uduhuzu yabashoneye. Barira berekana ngo ngo aragiye, ngo herabaka niwe yari yarakansoneye, ngo herabaka niwe yari yarakampaye, herabaka. None mu myaka umaze by'ukuri ni wapfa, weho uzosige inkuru imeze guteho? Inkuru tuzosiga inyuma. Erega hariho umuntu apfa, abantu bagakurikira bakamujyana ku maziko. Harabagiye bavuga ngo Imana ishimwe siwe twobona agiye, Imana ishimwe siwe twobona agiye. Inkuru abasize inyuma yiwe ibimeze gute mu myaka wamaze? Bazosigara bakuvuga ngo iki? Niganuke nazanye ngo twame tugavye. Kandi harya hariho abatabizi, ariko gukora no gukorera abandi hariho intambwe umuntu atera. Si mwisi gusa, oya, si nyuma yo kubaho gusa, si mu bwami bw'Imana gusa, naha mwisi. Mu myaka umaze byo kuri genzura nawe, usubiza ubwenge bwawe inyuma. Guhera urya munsi wakijijwe gushika kuri uyu munsi, wosa n'ubihagarika ho nyene naho udapfuye, akarondera ica abantu bazosigara bakuvuga n'igiki, wobona iki? Daniel aramusobanura ngo naho wabimenye, naho wamenye ibyo byose, ariko baharuye imyaka umaze bayishira kuyihereza, kuko ntaco yamaze muri iyo myaka yose. Hoba hari abazosigara bavuga ngo ariko ngo nakayara umukiriso. Yesu abaza abigisha, mwumva bavuga ko ndinde. Ngo none mweho igihe tumaranye twagendanye, mweho mubona ndinde? None mu myaka umaze, imyaka tumaze ubu, uwo duharurira wowe wakangaye? Naho wamenye ibyo byose ariko ntiwigeze wicisha bugufi. Muri iyi nzira n'uru rugendo tugenda hariho ibyo twamenye byanditse
Paulo yavyandikiye Abefeso igice ca 5. Abefeso igice ca 5 uhereye ku murongo wacu wa mbere turasoma ngo nuko mwigana Imana nk'abana ikunda kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze akatwigura akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana umubabwe umota neza. Ariko ubushakanye n'ibihumanya byose canke ukwifuza ntimukabishire no mu kanwa kanyu, mube nk'uko bibereye abera, canke ibiteye isoni, canke amajambo y'ubupfu, canke ibitwenza bibi, kuko ibyo bitabereye. Ikibereye no gushima Imana, kuko ibi mubizi neza yuko ndatamushakanyi canke igihumane canke uwifuza ni wasenga ibigirwamana azogira icyo azoragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Ntihakagira umuntu abahendesha amagambo y'ubusa, kuko ibyo ari byo bizanira uburake bw'Imana abantu b'intabarirwa. Nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwiza none mukaba muri umuco mu mwami wacu, mugende nk'abana b'umuco. Imana idufashe cyane. Ibyo twarabimenye, ababigenderamwo ntibazoraga ubwami bwa Kristo n'Imana. Ngo naho wabimenye ariko ntiwigeze wicisha, naho tubizi ariko ntitwaretse kubikora. Raba wewe bimeze gute? Erega ari ku rugi hasigaye akanya katakadodora ngo yinjire iwacu. Raba kugira ngo asange witeguye. Bitabaye ibyo ngo nuko iminsi yawe nyisize kwiherezo n'ubwami bwawe mugabiye abandi. Twebwe ntiradushira kwiherezo. Oya, umwanditsi Petero nawe yaravuze ngo ntitwibwire yuko uhoraho Imana yatevye, ahubwo ngo itwihanganira igomba ko hatagira abapfa rubi. Kutaza kwayo nuko kurindira nanje nukundindira. Tugire ngo byarayinaniye. Oya, kubitaje vuba suko byayinaniye, ariko iracandindiriye. Hariho kumburu twibona ntaragendamwo neza, hariho twibona kwihangana byananiye, kubabarira byananiye, ibyiyumviro bibi byaranse, gukora ko rutuntu tw'abandi byaranse. Umushinga ntaho umwe yitwa Yohana Umubatizi mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 11 uhereye ku murongo wa mbere n'uwa 6 bamusize mu ibohero baramudanangira. Hanyuma namba umunyororo wari umurembeje agira ibibazo ngo sindabyumva. Abigishwa biwe bagiye kumuraba arabatuma ngo genda mumbarize wa wundi niwe Yesu canke turindira uwundi. Kandi uwo Yohani yavuze ibyo, niwe yavuze bati none we urinde ngo kasi jewe ndurangururira mu bugaragwa, none kutari Yeremiya ntuwe wamuvugishwa wewe wiyitande ngwekangwa. Ariko hagati muri mwebwe hariho ubuhari ntibimbereye ko nokora no tukozi tw'ibirato byiwe, uwo ni wazobabatirisha mpwemu yera n'umuriro. Hanyuma hepfo ngo iyantumye kubatiza niyo yambariye ngo uzobona mpwemu yera aza kamugumako uzocumenya ko ari umwana w'Imana. Nanje ndabibonye gutyo ndabishingira intahe gutyo. Yesu nashimwe. Ako kanwa ka Yohana niko kavuze ibyo. Ahindukiye ngo muzomubaze ngo yoba ariwe. Noneho ndi yari ku gipimo. Yego cari gipimo kuko kimuriye aribaza ngo none uwo yoba ariwe Yesu. Hanyuma Yobu nawe, Yobu igice ca 31 umurongo wa mbere gushika ku wa 6. Yobu 31 umurongo wa mbere dushike ku wa 6 havuga ngo mbega yoyo ntiyitegereza inzira janje igaharura intambuko zanje zose, asangwa naragendeye mu binyoma, ikirenge canje kikihutishwa no kuja kugunga, ningerwe ku munzane w'ukuri kugira ngo Imana imenye ukugororoka kwanje. Ubu ni uburyo bwa Yobu bwo kugerwa. Yagejejwe n'indwara no gupfusha no guhomba ibyiwe byose, Imana imugeza kugira ngo irabe kugororoka kwayo. Niyo mpamvu navuze ngo akantu uzobona kagushitseko urihangana, urya umutima menyo, ushinyirize nka wa wundi batera urushinge, ariko ugume mu mwanya wawe urabe ico buzocana. Aha Berushaza byaramunaniye, ntiyigera yicisha bugufi ngo aho Imana icubahiro, yigira uko agomba,
afata n'ibintu byo mu ngoro y'umwami Imana habishyira mu ngoro z'ibigirwamana byiwe, hari inantaza nawe yishyira hejuru, Imana karayirya. Raba ubuzima bwawe ukuri kugenda guhera cya gihe wabatirijwe, raba ibikorwa byawe uhereye cya gihe wabibonye uko icyo wamariye Imana. Mbega guhera cya gihe gushika ubu Imana yo kuvuga gute? Imana yo bibona gute? Imana irabyumva gute? Inkuru zose inyuma isa gute? Ntundabe, wewe raba iwawe gusa, ni wiraba, irabe wimenye, utunganye ibisigaye bidatunganye, ugorore ibyagoramye, ushire ku murongo ibyo Satani yasanzaje, wubaka ibyo Satani yabomoye. Uyu ni umwanya wacu, kuko umwami ageze ku rugi, kuko ibyavuzwe byose ibyo Yesu yatangaje ntibiri kure yacu. Hari ibyo tubonesha amaso yacu, hari ibyo dukoza ku intoki zacu, hari ibyo twumvisha amatwi yacu, hari ibyo twiyumvira mu bwenge. Rantomenia, ego raba mu myaka yose umaze, mu gihe cyose tumaze, ufise inkuru iyihe uzosiga inyuma yawe? Ibyo wakoze nibiki? Icibutso cawe cyo mu by'agakiza nigiki? Yesu atugire neza. Raba nahajya mu kazi ukora, ushobora kugezwa n'amafaranga, kuko iyo umuntu amaze gutera imbere abenshi bakagira amahera ntasubira kwibuka mu nzu y'Imana. Ushobora kugezwa n'ubukene, kuko kumbura ufise ubukene uti none nogenda mu rusengero nsa gutya. Uko nukugezwa namba Yesu wa wundi wavuze ari wa wundi canke hari wundi urindiriye. Imana itugirire neza. Ubyumva gute? Aturira Imana yo mwijuru, Imana bya bindi nibimbabarira mbabarira. Imana irakumva, iraza kumva n'umurongozi wacu agiye gusenga Imana, irumva gutakamba kwawe maze iragi ifise uko ibigenza. Mana data wa twese uri mwijuru, turagushimiye umwanya mwiza wiyeretse abasavye n'abasavyikazi bawe kuvyabashize kure yawe. None ngaba barafukamye munsi y'ubusaraba, nubagirira imbabazi, nubagirira ikigongwe. Amaraso wabeze, amaraso yabo hagira ubuhumane bwose mw'izina rya Yesu Kristo. Ivyabanduje byose, ivyabashize kure yawe, Mwami Yesu baharire, Mwami Yesu bagirira imbabazi, kucicaye ku ntebe y'imbabazi. Mwami Yesu Kristo nubaharire. Baraciye bugufi, baremeye ko arabatsindwa imbere y'ijambo ryawe, baremeye ko ari ibyabananiye, baremeye ko ari aho bakebeje. Ubaharire, amaraso wabeze abahumanura ubuhumane bwose, kandi Mwami Yesu Kristo ubahereze kwihanira guheba, gusezera n'ibyo bihanye ko batazobisubira, batandukanye nabyo. Mwami Yesu bambika inkomezi, Mwami Yesu Kristo bahindurire n'izina rya Yesu Kristo. Bahaguruke batsindanishirijwe, bahaguruke bagiriwe imbabazi n'izina rya Yesu Kristo. Babangirize urugendo ruca mu ijuru. Urakoze kubahariye, urakoze kubagiriye imbabazi. Tubasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.